Komisiyo y'amatora muri Mozambique yatangaje ko Daniel Chapo umukandida w'ishyaka riri ku butegetsi yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu n'amajwi arengaho gato 70%. Undi mukandida wigenga Venancio Mandalan yabonye 20%. Iyi ntsinzi y'ishyaka rimaze imyaka yose ritegeka nyuma y'ubwigenge yateje imyigaragambyo mu murwa mukuru no mu yindi miji, aho abigaragambya bateye amabuye bagatwika amapine ndetse umuntu umwe akahagwa. Urukiko rwo muri Uganda rwakatiye Thomas Koyelo, umuyobozi wo mu mutwe wa Lord's Resistance Army, igifungo cy'imyaka 40 kubera ibyaha byo mu ntambara rwamuhamije mu kwezi kwa munani. Utudege tutagira abadereva two muri Maroc twerekanye agace kibasiwe n'imyuzure musenyi kuzura imigezi. Raporo ya vuba yakozwe yerekana ko imvura yahitanye abantu 1460 mu bihugu biri mu nkengero z'ubutayu bwa Sahara. Mu Misiri hafi y'ahari za piramide za Giza harabera imurika mpuzamahanga ryahuje abahanzi benshi berekana ibihangano byabo mu imurika bikorwa bise Forever is Now, ugenekereje mu Kinyarwanda ibihe byose ubu.